Amahoro iwacu, amahoro iwanyu, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza abagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'Uburundi. Kuri uyu wa gatanu, igenekerezo rya gatanu Ruhuhuma, umwaka w'2021, Abarundi bahimbaje umunsi w'ubumwe bw'Abarundi, aho bahimbaje imyaka 30 hemejwe amasezerano y'ubwo bumwe. Umukuru w'igihugu akaba yahamagariye Abarundi gukomeza ubumwe nubwo hari vyabatandukanije muri kahise, ko kandi birashoboka. Aho ni mw'ijambo yaraye ashikirije ngo gutyo bakwiye gusangira ibikorwa n'ikigega. Kuva hongeye gutanguzwa isekeza ryo gupima abanduye COVID-19 ariyo ndakira sinanduza kandi sinandura, gushika ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu Ruhuhuma umwaka w'2021, ibiharuro vyari vyifashe uku: abari bamaze gupimwa bose bakaba bagera ku gitigiri ca 31,950, abanduye ni 663, abamaze gukira akaba ari 370, ubu abakigwaye nabo hakaba ari 270. Umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana akaba yasavye Abarundi kubandanya bubahiriza ingingo zo kwikingira, kandi ko uwo kumva ibimenyetso yogenda kwipimisha. Inkuru yazindutse icana ko mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Mutanga Sud, umugabo w'imyaka 43 yapfiriye ejo mw'ihoteli Umuco Residence iri muri iyo quartier ya Mutanga Sud. Uwo mugabo Hamani Bigirimana akaba yaramazemwo iminota 30 muri iyo hoteli ari kumwe n'umukenyezi w'imyaka 30 yubatse aba mu Kanyosha. Na nyakwigendera nawe nyene yari yubatse afise abagore 2 bavyaranye abana 8. Uwo mukenyezi bari kumwe Beatrice Bera Ndayisaba amaze kubona ko uwo mugabo yapfuye, yaciye hatabaza ubujejwe iyo nzu y'uburaro kugira ngo batware ikiziga muri morgue. Umuvugizi w'ubushikiranganji burabi vy'umutekano Petero Nkurikiye akaba yashikirije ko kumvo y'amatohoza uwo mugore ari mu minwe y'inyamiramabi. Nk'uko biri mw'itangazo ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije bwasohoye kuri uyu wa kane itariki 4 Ruhuhuma umwaka wa 2021, mu ntumbero yo kwitegurira irima ry'impeshi y'umwaka turimwo, abarimyi bose basabwe kuriha amafaranga asigaye bivanye n'imifuko barihiye amafaranga y'ibanze, bakazorihira aho barihiye ingwati. Ayo mafaranga akazotanga uburenganzira bwo kuronka ifumbire n'ishwagara, bikazotangura kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 8 Ruhuhuma gushika ku genekerezo rya 19 Ntwarante umwaka wa 2021. Ishirahamwe ritanga umuyagankuba n'amazi Regideso rikaba ryasohoye itangazo imenyesha abanywanyi bayo ko aho bukera ejo igenekerezo rya 6 Ruhuhuma mu gisagara ca Bujumbura itangwa ry'amazi rizohungabana. Ngo ni kubera ko hazoba hari ibikorwa vyo gusanura ahasanzwe hatororokanirizwa amazi, bikaba bizoba biriko birakogwa. Mu ntara ya Rumonge, mu gihe bariko barahimbaza imyaka 30 iheze Abarundi bemeye amasezerano y'ubumwe, buramatari w'iyo ntara ya Rumonge Nitunga akaba yateye akamo abarongoye abandi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'intara, basabwa kwirinda gufata ingingo zicanishamwo abo barongoye, gutyo bashire nyabuna imbere ivyo kunga abakozi, ibisata bigatera imbere.
nayo mu ntara ya Kirundo buramatari waho Albert Hatungimana yasavye abanyagihugu kubungabunga ubumwe n'amahoro barazwe na ba sogokuru kandi bagakura amaboko mu mpuzu bagakora, kuko ahari inzara haba n'indyane maze ubumwe bugahungabana. Mu ntara ya Mwaro, komine Nyabihanga, kuri paruwase katolika ya Kibungere, ibintu bitaramenyekana igitigiri vyaraye vyibwe n'abasuma. Inyuma yaho bamenye amagufuri bakinjira, ngo bikaba bibaye irya gatatu iyo paruwase yibwa. Miburo Fabien ni umusore w'imyaka 19 yarapfuye yiyahuje ikiziriko kuri uyu wa kane igenekerezo rya 4 Ruhuhuma, aho ni muri komine Kigamba mu ntara ya Cankuzo. Petero Nkurikiye akaba yamenyesheje ko amatohoza abandanya, kandi ko icatumye uwo musore yiyahura ngo ari uko abavyeyi biwe baba baramwankiye kwihitiramwo umwigeme bazokubakana. Ngo yaramaze kuresha abigeme 4 bose, ariko abavyeyi bakamwankira ngo azotwara uwo bamutoreye. Daneri wa komine Gihanga, Ndayisaba Leopold, yasavye ko umwigisha Havyarimana Christophe yorondegwa agafatwa agahanwa, aho ni nyuma yaho yateye inda umunyeshure yahora yigisha mu mwaka wa 5 muri komine Gihanga nyene kw'ishure nshingiro ya Gihungwe. Uwo munyeshure ubu akaba yingenze, inda ikaba imaze gukwiza amezi 7. Bamenyesha ko uwo Havyarimana Christophe afise umuryango n'abana 3. Inyuma yaho babigeme bitabira Miss Ngoma bagatsinda, basohoreye itangazo ry'uko bahagaritse gukorana na Ingoma Event. Amakuru dukesha Jimbere akaba avuga ukuntu uwurongoye Ingoma Event Alfred Hakizimana yasiguye, yavuze ngo ati igituma gushika uyu munsi imodoka itaratangwa kwa Anne Niyera n'ivyegera vyiwe ngo banse gusinya kontra yuko tugiye gukorana umwaka wose, ngo iyo kontra ikaba irimwo ivyo basabwa n'ivyo nabo biyemeje. Ngo baramaze kwicarana inshuro nyinshi ngo bayisinye buri gihe bababwira ko bagiye kwiyumvira ngo gushika n'ubu, kandi ngo imodoka irahari, ikibuze nuko bataraja gusinya. Nayo ngo bafashije mu gikorwa c'ihiganwa ya Miss Ngoma ngo bidoga ko batarahembwa, ngo habe namba barabahemvye ngo mu ndwi ya Noeli. Tutandukire amakuru y'inkino, aho umukino wa nyuma w'igikombe citiriwe ubumwe bw'abarundi wabaye kuri uyu munsi wa 5 wahuje umugwi wa Flambeau du Centre n'umugwi Rukinzo FC, aho hari kuri stade Ingoma mu ntara ya Gitega. Ubwo rukino rwarangiye umugwi Flambeau du Centre utsinze Rukinzo FC igitsindo 1-0. Uwo mugwi Flambeau du Centre ukaba watahanye ibahasha irimwo amafaranga angana n'imiliyoni 3 z'amarundi, mu gihe umugwi wa Rukinzo nawe watahanye ibahasha irimwo amafaranga miliyoni 2.5. David Nshimirimana, umukinyi w'intamba mu rugamba yahora akinira mu mugwi wa Buildcon FC wo muri Zambia, ubu akaba yasinye amasezerano yo gukinira umugwi wa Sofapaka wo mu gihugu ca Kenya. Yasinye kazokinira kiringo kingana n'imyaka 2. Umugwi Aigle Noir w'imakamba ngo warinjije amafaranga 280 vy'amayero, mu marundi akaba ari miliyoni 616. Uwo mugwi ukaba wayinjije ku bakinyi iheruka kugurisha mu gihugu ca Turkiya. Kubera ko Jospin Nshimirimana yaguzwe 40,000 vy'amayero,
n'umugwi wa Yeni Malatya Sport Group. Claire Irakoze nawe yagiye muri akademi y'uwo mugwi nyene yaguzwe ibihumbi 200 vy'amayero. Namwe igurishwa rya Yusuf Nyange umugwi wa Aigle Noir ukaba waronse amafaranga ibihumbi 220 vy'amayero. Ishirahamwe y'umupira w'amaguru kw'isi FIFA yarafashe ingingo yo guhana umugwi wa Young African Sports Club wo muri Tanzania kubera itarishe umukinyi Tambwe Hamisi akarusho ko kumugura kagera ku miliyoni 44 z'amashiringi. Ico gihano akaba ari iki gikurikira: uwo mugwi uzomara imyaka 2 utaguze umukinyi n'umwe, ariko hamwe boriha ayo mafaranga uyo mukinyi bazoca batezurirwa. Finale y'igikombe c'ubumwe bw'abarundi ikaba izokinwa ku munsi w'ejo itariki 5 Ruhuhuma uyu mwaka turimwo kuri stade Ingoma. N'urukino ruzohuza umugwi Flambeau du Centre hamwe n'umugwi Rukinzo FC mu masaha ya saa 9. Iyo ikaba ari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'Uburundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, nimwibagire gufyonda kuri subscribe no gusangiza bagenzi banyu. Murakoze.